Pampers y'ababebe. Umugambi wanje nawiyumviriye igihe nari mu gihugu co hanze kubera yuko nari muri association cyangwa novuga ishirahamwe risanzwe ribikora. Hanyuma rero je nanje ndiyumvira ati ivyo arivyo byose sinoguma nkora ibi bintu hamwe n'abandi bantu tutavuka hamwe. Rero nca ndawiyumvira ko noshobora gukora mu gihugu ciwanje. Haraje umugambi PAEEJ, hanyuma ndaja kwa prayinga nk'abandi, mu nyuma ndagira amahirwe yuko PAEEJ ishobora nanje kumfinansa, hanyuma indoto zanje zashobora ziraja habona. Ngitangura zari indoto, byari bigoye gutahura, ariko kandi nanje narishizemwo ca kintu kivuga yuko ndabishoboye. Byamfashe uburyo bwinshi cyane kugira ngo ndabishikeko, ariko kandi mvuga nti gato karakura. Ubu unye haraho nigejeje kubera yuko natanguye umugambi wanje nawuzanye muri PAEEJ ari w'amaserviette hygiéniques, ako no munsi ndamaze gushiraho iyindi produit y'amapampers y'abana. Akarusho PAEEJ iri kirazana mu gwaruka ni kanini cyane gose, na cyane tuko ndavuga nk'umukenyezi nk'umwigeme. PAEEJ yadufashije cyane kubahuka, tukamenya yuko natwe dukwiye gukura amaboko mu mpuzu nk'umukenyezi kugira ngo tuje ku kivi. Turabona kumenya turi mwihiganwa, turafise na PAEEJ itubwira tuti nta mpamvu turatanga umutahe n'imico cifuzo cawe ugifise gishira habona kugira ngo natwe tugufashe. No musi novuga yuko abakiriya tumaze kuronka abakiriya benshi kandi batwizera kandi batubwira ko dukora ibintu vya karite. Ndabona nko ku kwezi twashobora kugurisha nk'imiliyoni zishika ku 70. Jewe kotegisi yanje navuga utwo twaje two mu butinyanka twanje kamwe kagugwa 2,250, ariko kandi ayo 500 nayo ubuterereye uwundi muntu. Hariho abantu bafise amikoro make badashobora kuronka ako gakoresho, ariko kandi nkabona yuko ni propriete y'umukenyezi wari we wese. Rero co ndashiraho ndavuga nti nimba jewe nshobora kuronka ayo mahera yo kugura ako gakoresho, nzoba nterereye uwundi muntu ajya 500 kugira ngo nawe ashobore kukaronka. Muri ico gihe iyo tudandaje ayo mahera tukayaronka, tuca tugenda turafata nka activité ya 3 mois, tugafata amahera yose twaronse tugasha tugenda kuyadedia, nka dufate nka prison y'abakenyezi. Turamaze kuja muri prison y'abakenyezi y'Ingozi, amasite y'impunzi, aho baba bafise amikoro make, badafise amazi, badafise iki kugira bashobore kudukoresha. Ya 500 yagiye arasigara kuri umwe wese yitanze akadushorera, niyo tuca dutanga kugira ngo ashobore gufasha wa muntu. Hariho rero projet twavuze tuti tubahereza zine bisigura yuko amaramezi ane. Ni muri bwa bumwe tuvuga tuti ni nabamerewe neza n'urya muntu amererwe neza, niko kabijya kandushiramo. Umukenyezi ni wamuha ukwezi kumwe akamenya kazomara uko kwezi ameze neza, ukamwongera ukwezi kwa kabiri, kwa gatatu, kwa kane, kwa gatanu nawe azokwigurira. Ndafise abakozi dukorana iminsi yose bashika kuri 5. Abo n'abakozi twamana kuva kuwa mbere gushika kuwa mbere, ariko kandi hari igihe tuba dufise production tugakenera abakozi benshi. Muri ico gihe turabashiramo kugira ngo production yacu canke ibintu byacu bishobore kugenda neza. Muri ico gihe hari igihe twangaje n'abarenga 10 bongereza kuri 5 bahari. Nubwira umukenyezi mugenzanje canke umwigeme mugenzanje yuko yova hasi akikangura, ariko kandi agashira indoto ziwe imbere, kubera yuko dufise indoto nyinshi ariko biratugora kungene tuzishira habona.